iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye yanino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari yanino ku mugabane w'abanyaburaya, muri ku mugabane wa Aziya, mu bihugu vyo muri mu Barabu, Arabia Saudite, Oman, Qatar, namwe mudukurikirana muherereye ngaha ku mugabane wa Afrika, muri Afrique du Sud, Zambia, Kenya, Uganda, mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko, mu Rwanda, mu burengero, muri Congo, mu bumanuko no mu buseruko, muri Tanzania, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kw'ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye ashikiriza ubwo yagirishaga inama i Muramvya, ngaho mu ntara ya Muramvya nyene. Yarahuye n'abategetsi batandukanye mu nzego zikomakomeye cane zigize igihugu cacu Burundi, igisirikare, igipolisi, abategetsi bo batandukanye bo mu nzego zindi zigize ibisata bitandukanye mu bushikiranganji butandukanye, bukaba bwari bwitavye iyo nama. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje ko hari abansi bateye igihugu cacu Burundi. Abo bansi bakaba ngo bifatanya n'ishirahamwe canke cagega Oberi ngo kijejwe gukusanya no kwegeranya amakori ngaha mu gihugu cacu Burundi, ngo nibo bifatanije n'ico kigega kugira ngo babandanye bahomvya basubiza igihugu inyuma. Umukuru w'igihugu cacu Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yibaza imvo OBR nayo yafashe inzira mbi igafatanya n'abanzi bashaka gusambura no gusenya igihugu cacu c'Uburundi. Ngo amakori niyo yategerezwa kuzahura ubukungu bw'igihugu, ariko ngo OBR ntago nayito ikusanyije canke yegeranyije ntabwo iyakoresha neza canke ngo iyashikane yose mu kigega ca leta. Ngo harimo bamwe mu bajejwe kwegeranya ayo makori baca bayishirira ku mupfuko wabo. Ni mu gihe bamwe mu batavuga kumwe n'ubutegetsi cane cane abari hanze bama basemerera bavuga ko ubusuma bwa Ndayishimiye bukomeye cane, naho Evariste Ndayishimiye we abandanya kuvuga ko atari umusuma, ko nta. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe akaba ari mu bagirizwa ubusuma bukomakomeye cane, na cane cane ko abandanya kuvuga ko ari we muntu wa mbere atunze ngaha mu gihugu cacu Burundi. Benshi bakaba babona ko yagiye yihagira amatongo atandukanye, amatongo yagiye ariba, amatongo y'abanyagihugu, amatongo ya leta akayihagira, hamwe n'abandi bategetsi barimwo umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca n'abandi bajenerali batandukanye bakomakomeye cane ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho usanga bafise amatongo, amahegitari n'amahegitari y'amatongo. Ayo matongo kandi bamwe bakaba bavuga ko ari aya leta iwabo batigeze bayatunga canke ngo abe arayo yaguze biboneka.
nayo bagiye biba leta, biba igihugu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu nawe mu basuma akaba ariko aragirizwa, bamwe ati ni number one canke ni nimero ya mbere kugiye guharura abasuma bari ngaha mu gihugu c'Uburundi. Nyamara usanga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriza amadisikuru, amajambo yo kugwanya ba Kaboko, nyamara ngo ari we Kaboko akomakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Tuvuye kw'iyi nkuru reka tuje kw'idosiyo ya muganga Christophe Sahabo. Iyi dosiye irimo irakwiragira ijya nino ku mbuga hwaniro, benshi bariko barayivuga. Abo Dr Christophe Sahabo yaciye agirira neza abo yavuriye abana, abo yavuriye abagore, abo yavyarije abagore, abo yahaye ubuzima batandukanye, abo yagiriye neza mu kubaronsa akazi, abo babanye n'abo bagendanye mu kazi ka misi yose. Rero batanguye guhaguruka basaba ko Dr Christophe Sahabo ubutegetsi aho bishikiye biboneka ko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ari ubutegetsi bubi, budaha agaciro, budaha abantu ubumuntu bwabo, agateka kazina muntu babandanya bagahungabanya, na cane cane ku muntu nka Dr Christophe Sahabo yafatiye runini Abarundi, yabagiriye akamaro gakomakomeye. Benshi rero bakaba batanguye guhaguruka mu mugambi wo kubohoza no gufunguza muganga Christophe Sahabo, nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Ni mu gihe yari agwariye mu bitaro vy'umwami Karede ngaha mu Kamenge, ni mu gisagara ca Bujumbura, agaca baja kumushikanuzamo amaserume n'ibindi miti yariko iramuvura, aho yari aryamye ku gitanda amagara amukitse ari ku musego. Yari yavanywe mu ibohero rya Ruyigi aje kuburana muri sentare ya nkuru ya Muha, ariko yari agishika imbere y'umushikirizamanza yaraciye afatwa n'isereri arazungurira yikubita hasi. Mu kwitura hasi yaciye anyarukanwa mu bitaro vya Rwakarede, bica biba ngombwa ko urwo rubanza ruhagarikwa, rusubikwa, ko ruzosubukura canke ruzocumbikurwa mu minsi iza. Kw'igenekerezo rya 17 niho bari barusize, ariko biraboneka ko muganga Christophe Sahabo arwaye, aremvye cane. Umunsi w'ejo niho hirya y'ejo niho yabagiye bamushikanuza mu bitaro aho yaragwariye, baca bamwirukankana bamusubirana mu ibohero rikuru rya Ruyigi. Benshi bakaba babona ko ata mutima runtu abo bantu bagize ivyo bafise, ngo kandi biboneka ko uyu Dr Christophe Sahabo ari umuntu yagiriye neza Abarundi, ari umuntu yafashije Abarundi, agafasha ubutegetsi mu kubaronsa ivuriro, ibitaro vyiza cane, ibitaro vya mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi bikomeye, muri Kira Hospital, aho yazanye abashiramwo imitahe itandukanye kugira ngo ivyo bitaro bibandanye bikora neza. Naho Dr Christophe Sahabo ari we yaciye aba umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro vya Kira Hospital ngaha mu gihugu cacu Burundi. Benshi bakabona ko rero umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niyo bandanya gukora uku nyene, abanyagihugu benshi bazomuvako, kuko nibatanguye gufata abaganga babavuye akabica nabi cane, nk'uwo yanse ko yivuza yanshise ko avugwa, ngo kandi suko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atazi ukungene vyifashe ngo amugarure mu mwanya wiwe, amubohore, amusubize hanze y'ibohero. Ivyo vyose nibiriko biragenda bivugwa, niyopfa niyogwa muri ibyo bohero ngo abanyagihugu
kwihorera ku butegetsi bwa CNDD FDD. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira bivanye naho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Nagahwane amakuru yacu nakagaruka.